idayimoni mukoresha ni Sanibalati ni Tobiya agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenze imyaka afise kwa mugabo niyubaka urugo tubone nawe abone umugore amubwira ngo uraza naso witwa Faustin Ndikumana karavuka muri intara nyene Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera hajya muri komine Ngozi akorana n'abakoroni arakorana n'abakoroni mwatuvuruza mu 2015 mwazi ko yari akorana n'abakoroni hanyuma rero none ntabeshejeho niki bihe byiza kuri mwese abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ICTV ni chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino tubashikiriza avuzwe mu binyamakuru ibigaruko ko ku mbuga ngurukana bumenyi ayo tuvana mu masoko yacu atandukanye ivyo byose turavyegeranya tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido. Abarundi n'amakungu baguye mu gahundwe inyuma y'amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abategetsi bo muri CNDD-FDD bashavujwe bikomeye n'amajambo wiyita umukuru w'igihugu, bamwe bavuga ko atarakwiye no kwitwa umukuru w'igihugu kubera ko amaramaza igihugu akamaramaza abarundi bamutoye akamaramaza umugambwe CNDD-FDD akomokamwo akamaramaza umuntu wese ashobora kumwumva amajambo avuga. Bamwe bati harageze ko umukuru w'igihugu uno munsi ahinduka, nimba igihugu kidafise umukuru w'igihugu tukamenya ko turi muri transition canke se tukamenya ko turindiriye amatora, nayo ubundi umukuru w'igihugu dufise uno munsi ntabwo akwiye kwitwa umukuru w'igihugu. Iyo ni imyidogo ya bamwe mu Barundi ndetse na bamwe mu CNDD-FDD inyuma y'amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze kuri Faustin Ndikumana. Ni umuhinga mu by'ubutunzi akaba anarongoye ishirahamwe Parsemu ryishinze guhimiriza Abarundi guhindura ingendo. Faustin Ndikumana akaba akunda kumvikana mu biganiro atanga ndetse no ku mpanuro atanga ku barongoye igihugu, cancane akadoma urutoke kubiba bitagenda neza ndetse n'ibitegerezwa gukogwa mu gihugu. Ariko Perezida Ndayishimiye uno munsi akaba yamwifatiye mu gahanga, ariko amajambo yavuze Perezida Ndayishimiye arumvikanamwo rwose ibintu by'ibimaramare, ibintu ko Perezida Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu atashobora kubahuka avuge imbere y'Abarundi. Yavuze amajambo menshi cyane imbere yuko tubandanya nino nkuru, ngira kubatabikurikiye mubanze mwumvirizeho agace gatoya cyane k'ivyo Perezida Ndayishimiye yavuze kuri Faustin Ndikumana. Turaza kugaruka ndetse no kubindi ibishobora gushigira Faustin Ndikumana inyuma yibi ndetse nico bamwe n'abandi babona kuri no nyifati y'umukuru w'igihugu. Bamwe bavuga ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba yararozwe bikaba ari vyo bituma ariko aravuga amajambo nkayo. Abandi bati babonye atawundi buryo bwo kumukura baca baramuruga kugira avuga ibintu bitajanye. CNDD-FDD ubwabo niba murambikwa bazomwikurire. Ni benshi bagiye bagira ico bavuze nyuma y'ano majambo ya Perezida Ndayishimiye. Katubanze twumve umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'amajwi ndetse n'amashusho ariko arahanahanwa mu Burundi hose ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko, aho umuntu wese yumvirije bino bintu Perezida Ndayishimiye yavuze. Cancana Abarundi n'CNDD-FDD baguye mu gahundwe. Umuntu wese yavyumvirije yavuze ati mutama noneho yabaye iki? Turazi ko akunda kuvuga ibintu bitajanye, turazi ko akunda kuvuga amajambo menshi, ariko uyu munsi hoho nimba atari yaborewe n'umuntu yoba yamuroze akaba yamuterereje kuvuga ibintu biraho. Abandi bati yari bagiye ko ari umukuru w'igihugu, nta mukuru w'igihugu yisoneye ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo ngivyo. Idayimoni mukoresha ni Sanibalati ni Tobiya agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenze imyaka afise kwa mugabo niyubaka urugo tubone nawe abone umugore amubwira ngo uraza naso abo umugabo nawe mu rugo umuntu imyaka afise azigera ingana ikiburira ari umuntu w'umugabo asanza yarangira kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira Abarundi
muri Bibiliya handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute. Urambwira umuntu atunze inda yiwe gusa yomenya ingene nda z'abarundi zikwiye gutungwa gute. Arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu uwitwa Faustin Ndikumana aravuka muri iyi ntara nyene. Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera hajya muri komine Ngozi. nta kintu na kimwe uvuga ngo yarakoreye Burundi yokwirata kuva avuka, kuko nawe yari yakoze muri banki Entebe banki bamwirukanye kuko ataca amazi baramwirukana bamukurayo aca ahungira muri bimwe bita sosiyete sivile kugira ngo yerekane ko ari igihangange. aca akorana n'abakoroni arakorana n'abakoroni mu batuvuruza mu 2015 mwazi ko yari akorana n'abakoroni. hanyuma rero none abeshejeho niki kwaba mu nzu nziza kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga n'igihangange kandi arabahemba amahera akuye uzabumva ko nta gitoro kihari agendera mu modoka agikura ko nta mubona ariko agendera n'amaguru ngo nabuze igitoro agikura amaja ngo nta gitoro neva yazanye haca amaze none ko akagenda n'amaguru igitoro agikura ijya modoka yiwe amahera yayiguze yakuye ko nasanze ikintu afise wibanze ngukira mbere no kugira akabare afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabare kiwe kari hagiye Ngozi n'akabonye. none igitoro gikura he kubera ni bibiri n'umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni ni bibiri kuko umuntu atacakora yo kwerekana ko yakorewe amahera aba ari umusuma none ko atabaye kwaje ko namubona yambaye ikirato gisize ko yambaye ikositime ayikura amaja he. ibanze umuntu yavuze ngo yishima ngo ararima ngo arimisha amahera y'igihugu umwana cyari muri yavuga y'igikoroni kuko niwe bamukoresha. camubwira umuntu nasanze yarananiwe no kubaka urugo rwiwe yoshobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi. umuntu adashobora nuvuga agiye mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibigeri aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasumye nta mugore mubanza kuzana rasyo cyamunaniye no kuzana umugore. uwo ni umukuru w'igihugu bamwe bavuga ko kuri uno mwanya turiko turavugana ngo atakwiye kwitwa umukuru w'igihugu kubera ko ivyo yavuze imbere y'isinzi ry'abarundi ndetse n'amakungu biramaramaje. bamwe bati umukuru w'igihugu aja kuvuga amajambo yaborewe, abandi bati none iyo niyo diskuru abajejwe protokole mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse no kumwandikira amadiskuru baba bamwandikiye. bati uyu mukuru w'igihugu ivyo avuga ni biki. turaza kugaruka kuri rino jambo Perezida Ndayishimiye yashikirije ingingo imwe ukwayo, tunarabire hamwe ukuntu Perezida Ndayishimiye yisuzuguje akaba yerekanye ko atikomeye abavuga ibitagenda neza mu gihugu. Kindi kandi turaza kugaruka ku kuntu Perezida Ndayishimiye yerekanye ko ivyo Faustin Ndikumana vyose ari ukuri. Perezida Ndayishimiye ashobora kuba yiyumvira ko yamaramaje Faustin Ndikumana ico bikoze nimba atabizi neza yamudugije ku rwego rwo hejuru kuko n'utari umuzi agiye kurondera uwo Faustin Ndikumana ninde avuga ibiki. turaza kubigaruka ko vyose muri ano makuru. ariko abarundi mu mihinga itandukanye y'igihugu ntabwo bakiriye neza rino jambo rya Perezida Ndayishimiye. bamwe bavuze ko Perezida Ndayishimiye abamaramaza, bamwe ngo baranatewe isone no kwitwa abarundi burongowe na Perezida uvuga amajambo nkayo. ku mbuga ngurukana bumenyi ibinyamakuru bitandukanye vyo mu karere ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi bavuga ko igihugu c'u Burundi kuva cabaho atana rimwe cigeze kigira umukuru w'igihugu atamenya ivyo kuvuga n'ivyo kutavuga, ngo niwe mukuru w'igihugu wa mbere ataramenya neza kari umukuru w'igihugu kubera ko ivyo avuga ari ibintu bidashobora kuvugwa n'umukuru w'igihugu. ivyo avuga birashobora kuba ukuri nivyo, ariko nk'umukuru w'igihugu si ibintu yoja imbere y'abarundi ngo avuge afate iminota irenga 10 ariko aravuga ku munyagihugu asanzwe nka Faustin Ndikumana. nubwo Faustin Ndikumana akunda kumvikana ku maradiyo no ku mateleviziyo avuga ibitagenda mu gihugu, ariko nanone imbere y'umukuru w'igihugu
umunyagihugu muto muto asanzwe. Perezida Ndayishimiye arongoye igihugu gikenye mu isi, arongoye igihugu gifise ibibazo birenga amajana, ntategerezwa gufata, ntabwo yakwiye gufata iminota irenga 10 ariko aravuga ku muntu nka Faustin Ndikumana. Ibi vyerekana ubushobozi buke bwa Perezida Ndayishimiye, vyerekana kandi ikibazo afise cyo kutamenya gukontorora umujinya wiwe canke no kutamenya gutanga discours cane hageze kuvuga ku byo yumvira ndetse no kuvuga ku bibazo biba biri mu gihugu, cane agaca arondera uko ata ibirarwe ku bantu, avuga ko nubwo bamuvuga ko ataca ariko arakora ariko ngo nabo ataco bakora, hakuvuga inyishu canke ico igihugu kiriko kirakora kugira gitorere inyishu ibibazo biri mu gihugu, agaca yadukira abantu akaja kubamaramaza. Ariko ikiboneka coco nuko ari we wimaramaje. Perezida Ndayishimiye yavuze amajambo ateye isoni, ni amajambo ateye isoni kuba yumvirije. Tubanze tugaruke ingingo imwe ukwayo ku byo Perezida Ndayishimiye yavuze kuri Faustin Ndikumana, ndetse tunababwire ukuntu Perezida Ndayishimiye yakiriwe mu CNDD-FDD ndetse n'abandi Diamond mukoresha ndisa ni Barate ni Tobiya agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore urenze imyaka afise, kwa umugabo niyo weka urugo tubone nawe abone umugore amubwira ngo uraza naso. Umukuru w'igihugu ati Faustin Ndikumana nabanze aza n'umugore. Umukuru w'igihugu bundi ni umuntu avuga amajambo aharuye, amajambo atomoye, afise ivyo ashobora gufasha abanyagihugu. None nk'ibi vy'umugore vyerekana iki? Ese biraza gufasha iki igihugu? Ese ibi vy'umugore Perezida Ndayishimiye ariko ravuga kuri Faustin Ndikumana bihuriye hehe n'ibibazo biri mu gihugu vy'ukuri? Bibonetse ko Perezida Ndayishimiye agomba kuvuga ko Faustin Ndikumana ataco amaze canke ataco ashoboye, Faustin Ndikumana nawe arashobora kuja ngaho akinjira mu rugo kwa Perezida Ndayishimiye akavuga ko Perezida Ndayishimiye twariwe n'umugore, umugore ari we amuyoboye, umugore ari we afata ingingo. Faustin Ndikumana ivyo arashobora kuba bizi, ariko ntashobora kubahuka ngaje ku maradiyo canke ku mbonesha kure aje kuvuga amajambo nkayo, kuko arazi neza ko ari ukwinjira mu buzima prive bw'umuntu, kandi ubwo buzima bwiwe nta numwe babwiye cane ko ataho babuhuriye n'imirimo umuntu akora. Perezida Ndayishimiye rero kwataka Faustin Ndikumana akavuga amajambo nkaya, akaja mu vy'abagore, ibintu rwose bitaroranye bidafise aho bihuriye n'ivyo Faustin Ndikumana avuga ku bibazo biri mu gihugu. Perezida Ndayishimiye rero birerekana ko yamaze gutsindwa bimwe bikomeye, atanica afise abwira abarundi, ahubwo kubera ishavu yaciye atwagwa n'ishavu, ivyo gukontorora iryo shavu ryiwe biramunanira, atangura rero gutimirarwe kuri Faustin Ndikumana aja mu vy'abagore. Ariko aho igihugu kiri, ivyo Faustin Ndikumana avuga ndetse n'ivyo umukuru w'igihugu abarundi bari bategereje kumwumvaho ntaho bihuriye n'ivyo vy'abagore ariko kuvuga ku mateleviziyo ndetse no ku maradiyo. Ariko ivyo vyo arashobora no kubivuga, ariko kunge nabivuga biboneka ko umengo ariko aridoga, umengo ariko aragwana, umengo agomba kurira. Ni umuntu vyerekana ko amaramaje gose, kandi ababikurikiye bavuga ko uyu mukuru w'igihugu atarakwiye kuja imbere y'abantu, kuko aja kuvuga ibintu abantu bose bakifata ku munwa bakavuga bati noneho agiye kuvuga ibiki, kuko babona ko ivyo avuga vyose ari ibintu bitaroranye kandi ataho biba bihuriye n'ibibazo igihugu kirimwo. Mu kwigovyora rero yerekana ko ababivuga ari abansi b'igihugu, aca bataka akaja muri vie prive yabo agatangura kuvuga ibintu bitaroranye. Benshi bavuga bati iki cerekana umutegetsi yananiwe kandi yiyumvira nk'abantu bo hasi cane baciriritse. Ntabwo umukuru w'igihugu yofashe iminota ingana gutya ariko aravuga kuri Faustin Ndikumana. Ibi abivuze inyuma yaho yavuze ko ba Pacifique aribo batumye agwara kwashi, kandi ko igihe yaragwaye kwashi bariko bararya neza. Biboneka ko umukuru w'igihugu afise intumbero yo kwataka buri umwe wese avuga ibitagenda neza mu gihugu, ariko akabikora mu buryo biboneka ko ari ibintu ataba yateguye, ni ibintu yiyumvira aho abari ku majambo aba yateguriwe nta na rimwe avuga, ahubwo akaza kuvuga ivyo yiyumvira.
mbese nakiri umukuru w'igihugu ameze nk'umunyagihugu muto muto asanzwe ari inyuma atazi ko arongoye igihugu kandi amakungu yose aba amuraba kandi yumva n'ivyo avuga. Yaba umugabo nawe mu rugo umurara imyaka afise azigirana ikiburirana ari umuntu w'umugabo asanza yarangira kuba ku rugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi muri Bibiliya handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute. None perezida ngaha ariko aragwana n'iki? Urumva ko ishavu ryamutwaye amengo agomba kurira, vyumvikana ko mukuru w'igihugu gose ashavu yariko ibimushavuje ari ibintu bidafise epfo na ruguru, ibintu bidafise ico vyofasha abarundi bari ngaho abenshi mu kubura uko bagira bapfuye gutwenga, ariko vyumvikana ko bose bamaramajwe n'amajambo y'umukuru w'igihugu. Ukunge nabivuga ishavu afise biboneka ko umukuru w'igihugu gose afise ingorane, aho bamwe bavuga bati araja kuvuga amadiskuru yaborewe, abandi bati umukuru w'igihugu arafise izindi ngorane abantu batazi, abandi bati abo CNDD-FDD barashobora kuba baramugize ikindi kintu canke baramuhaye n'ibintu bituma avugagura, abandi bati niko tumuzi bagiye kumwita kigorogoro ngo bakiri mu ishamba. Ni vyinshi bamwe n'abandi bariko baravuga, ariko vy'ukuri ano majambo umuntu wese yumviriza yaciye amaramara. Urambwira umuntu atunze ndayiwe gusa yomenya ingene ndaza abarundi zikwiye gutungwa gute, arafise ikigwa yoha umukuru w'igihugu. Sivyo gusa yavuze, kuko yavuze n'ibindi vyinshi cane ku vyerekeye ivyo Faustin Ndikumana yavuze ku bategetsi bavuga ko ari abarimyi b'akarorero atabandi n'abafatira akarorero, ariko akavuga ko bakoresha amahera y'igihugu. Faustin Ndikumana yabivuze mu gihe ariko arahanura abategetsi kugira batanga ubororera ariko bakoreshe n'inguvu zabo. Bisa nkaho rero perezida Ndayishimiye ahanganye na Faustin Ndikumana uno munsi. Bamwe bati ibizoshikira Faustin Ndikumana nimuzamenye ko ari ibindi. Ikindi kandi uku gutera ubwoba umuntu Faustin Ndikumana agira icaba perezida Ndayishimiye azobibazwa, kubirumvikana ko amufitiye ishavu rikomeye cyane. Umva perezida Ndayishimiye nanone aravuka muri intara nyene. Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera hajya muri komine Ngozi. Haji na kimwe uvuga ngo yarakoreye Burundi yo kwirata kuva mvuka, kuko nawe yakoze muri banki yendere banki bamwirukanye ko atacamaze baramwirukana mukura acahungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari gihangaje. Acakorana n'abakoroni, arakorana n'abakoroni mu batuvuruza mu 2015 mwazi ko yari akorana n'abakoroni. Hanyuma rero none ntabese ndiho niki. None perezida ngaha ariko aragwana n'iki? Nimba perezida Ndayishimiye abona ko Faustin Ndikumana hari amakosa yagirizwa, nimba abona ko ari ivyo atakoze, vy'ukuri arashobora kumushikiriza ubutungane canke izindi nzego zibijejwe. Nimba ari umusuma koko nkuko abimwagiriza, hari inzego zibijejwe. Kuja ngaho rero akaja kubidondagura avuga ibintu asukiranya amajambo, benshi bavuga bati no mukuru w'igihugu aramaramaje. Uno mukuru w'igihugu gose ntakwiye kuvuga amajambo mwene nkaya ku munyagihugu nka Faustin Ndikumana, ahubwo birerekana ko Faustin Ndikumana uwo neva mutinya, kandi ko vy'ukuri ivyo Faustin Ndikumana avuga ari ukuri, kubera ko perezida Ndayishimiye atayindi nyisha afise yo guha abarundi ku bibazo bihanze igihugu. Aja ngaho akataka abantu, ariko biboneka ko ari ibintu gose umukuru w'igihugu atakwiye kuvuga, ari ibintu bimaramaje kandi biteye agahinda. Ibi vyose avuga nta na kimwe kirimwo canke gishobora gutanga inyishu ku bibazo biri mu gihugu, nta na kimwe gishobora kwerekana ko ivyo Faustin Ndikumana yavuze atari ukuri, ahubwo no kuja ngaho akamwataka mu buryo byerekana ko umukuru w'igihugu nawe yatwawe n'ishavu, ariko aravuga n'ibintu ashobora nawe kumviriza nyuma akumva ko ivyo yavuze atari ibintu yategerezwa kuvugwa. Kubijanye rero no kuba Faustin Ndikumana yaravuze abategetsi akoresha amafaranga y'igihugu bavuga ko ari abarimyi b'akarorero, aba mu nzu nziza kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga n'igihanganye, kandi abahemba amahera kubuye uzabumva ko ntagitoro kihari agendera mu modoka agikurahe ko nta mubona ariko agendera amaguru ngo nabuze igitoro.
agikura amaja we ntagitora neva yazanye hacamaze none ko akagenda n'amaguru igitora gikura ijya modoka yiwe amahera yayiguze yakuye ko nasanze ikintu afise webanze ngo iterambere no kugira akabare afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabare kiwe kari hagira ingozi nawe akabonye none igitora gikura hehe kubera ni bibiri ni umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni ni bibiri kuko umuntu atacakora yo kwerekana ko yakorewe amahera aba ari umusuma none ko atambaye ipashi ko ntabwo yambaye ikirato gisize ko yambaye ikositime ayikura amaja he ibaze umuntu yavuze ngo yishima ngo ararima ngo arimisha amahera y'igihugu ubona cyane muri ya mvugo y'igikoroni kuko niwe bamukoresha camubwira umuntu nasanze yarananiwe no kubaka urugo rwiwe ntibashobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi. Uyu ni umukuru w'igihugu. Ivyo vyo kurima aciye avuga kuri Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana nta munsi wa rimwe yacishije mu kanwa kiwe umukuru w'igihugu avuga ko ari we arima akoresheje amafaranga y'igihugu, ariko mu vy'ukuri Faustin Ndikumana nawe yavuye mu gacerere turaza kubigaruka ko, ariko bamwe n'abandi bati none umukuru w'igihugu yikeka iki. Mu byo Faustin Ndikumana yavuze ntiyigeze acishamwe umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana avuga abategetsi bakoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yabo, avuga abategetsi babasuma baguma baduzaga amagorofa dasanzwe bagwiza imiduga izimvye, ariko inyubako rusangi zo zikabura amafaranga yo kuzisanura. Faustin Ndikumana aravuga abategetsi bahembwa menshi kandi igihugu giha intendanse canke si igihugu gisumira kibasumira kikababeshaho, ariko aho baciye hose bagakenera bagakenera nako abanyagihugu bakusanya ibintu babagabira. Ntiyigeze atomora abo bategetsi bakora ivyo bintu. Perezida Ndayishimiye bavuga ko Faustin Ndikumana yamuvuze ngo ko yamwagirije ko akoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yiwe, ngo ko yamwise umubeshi kandi ko yavuze ko ataca amaze. Ibi rero bikaba ari ibintu biteye agahinda kandi bibabaje cyane ku mukuru w'igihugu. Bamwe bavuga bati abasenedefudede ni babi cyane, ivyo bakoreye Perezida Ndayishimiye bakamugira kuriya, babonye ko atarundi rugamba bashobora gukora rwo kumukuraho, bati reka bamugire kuri aho. Abandi bati abayaborewe, abandi bavuga ibintu byinshi, ariko abarundi ikiboneka coco barashavuye kandi barashavuye bimwe biboneka. Ngo ndirako buca Pacifique Nazwe Faustin Ndikumana Ndayishimiye avuga ko abari bo bishi igihugu, aho mu ijambo yavugiye muri komine Matongo Perezida Ndayishimiye yakariye cyane bidasanzwe abantu ngo babandanya kwerekana ibitagenda neza, abagiriza ko berekana ko yananiwe gutwara. Ndayishimiye akavuga ko ata muntu numwe akigwaye kwashi mu Burundi. Hano rero bikaba vyumvikana ko agerageza kuvuguruza umukuru w'inama nkenguzamateka aherutse gutangaza ko abana badakura kubera gupfungura nabi, ngo ubajije impamvu umwana yazingamye ngo bakwishura ko ari kubera ari umwana w'umuhutu. Ikigo ca leta kijejwe statistique naco cemeza ko abana barenga 55% bataronswa imfungurwa zikwiye, mbere ko n'ubwenge bwabo butazokura neza. Perezida Ndayishimiye rero yaragarutse kubo yita ba Pacifique ngo babandanya kwerekana ko igihugu hari ivyo babuze. Yavuze ko ngo basigaye ari abana b'abanyamahanga. Umuntu rero yari yahagurukiye bidasanzwe uwo munsi ni Faustin Ndikumana nk'uko twavyumvirije, ariko nanone perezida icumvikanye nuko Ndayishimiye yababajwe cyane n'ikiganiro Faustin Ndikumana aherutse gukora, na cane mu duce Ndayishimiye yiyumvisemwo umengo aravuze abiyita barimye bambere kandi bakoresha uburyo bw'igihugu ibinyoma bijanye n'ishorwa ry'ubutare n'ibindi. Ndayishimiye yahavuye yagiriza Ndikumana ko ari badurumba ngari mu badurumbanije igihugu muri 2015 ngo ko akorera abakoroni, anagera ku rugero rwo kumwinjirira mu buzima bwiwe. Ariko rero igitangaje nuko ibibazo Faustin Ndikumana avuga bihuye gose n'ivyo Gervais Ndirakobuca avuga. Ivyo rero bikaba vyerekana ko Perezida Ndayishimiye yananiwe, ariko ikibazo kigihari
nuko perezida Ndayishimiye adashobora kuronka inyishu ku bibazo biri mu gihugu, ahubwo no kwifatira mu gahanga abantu, kwidoga ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Urashobora kugira ico uvuze kuri bino bintu biriko biravugwa, banywanyi bacu, namwebwe mukurikirana amakuru murafise ivyo muvuga ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abarundi benshi bamaramaye, abarundi benshi barumva ino video agahinda kakabafata. Ibi rero birateye ubwoba kandi birashavuje cane kubona umukuru w'igihugu yifatira mu gahanga. Faustin Ndikumana kuraho benshi bati ibi bintu birakomeye kandi hatagize igikorwa birashobora kumera nabi cane, kubera ko umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye, si umuntu apfa kuvuga ibintu vyose abonye. Benshi bavuga bati uyu mukuru w'igihugu azokwandikwa mu mateka, azokwandikwa mu mateka nk'umwe mu bantu bavuze ibintu bishobora kuba vyarataye igihugu mu kaga ndetse bikanatesha agaciro umukuru w'igihugu ndetse n'igihugu muri rusange. Ibihe byiza kuri mwese, mu kanya n'ayandi makuru arabagezweho.